Hello and welcome back to this channel. Reka tubandanye n'iki cigwa n'igice ca kabiri turiko turiga ibikoresho vyo mu nzu, things at home. Nkuko mubibona ngaha turiko turiga birya bikoresho dusanzwe dukoresha mu mihira iwacu, tumenye ingene vyitwa mu Congereza. Hanyuma tudatevye cane, ukaba utaragira subscribe, raba hepfo gato y'iyi video urabona handitse Mwarimu Joseph, uce uhafyonda hama kandi wongere ugire na partage ariyo twita share mu Congereza, kugira ngo n'abandi bantu babandanye baronka ibi vyigwa vy'icongereza, ubihe abagenzi, inshuti, abansi, ababanyi n'abandi benshi. Hama kandi turakeneye na commentaire zanyu, ndetse naho muba mushaka icigwa twobategurira, we are here for you. Dutangure rero, tubanze turabe iki gikoresho dufise ngaha hepfo. Iki gikoresho mu Kirundi tucita umubirikira. Jewe mu ntara mvukamwo tucita umubirikira. Mu Congereza ni funnel. Funnel ni umubirikira. Mwebwe mushobora kuba mucita irindi zina mu ntara muvukamwo, ariko twebwe tucita umubirikira. Iki ni igikoresho ukoresha iyo ushaka gushira amazi nko mw'ibidon canke ushaka kuyashira mu gikoresho kanaka kugira ngo ntaseseke, urakoresha iki gikoresho. Mu Congereza ni funnel, mu Gifaransa bayita ngo ni entonnoir. Turabe ijambo rikurikira ahepfo. Nkuko nabibabwiye, iki ni igice ca kabiri. Ushobora kuraba igice ca mbere aha hejuru gato mu mavideo, urashobora kubona igice ca mbere, niho twatanguriye kwiga ibikoresho vyo mu nzu. Urabona turafise iki gikoresho, benshi murakizi, ni igikoresho ushobora gushiramwo, mu Kirundi nta zina ry'ikirundi nyaryo dufise, benshi numva bavuga ngo ni frigo, twita frigo mu Kirundi, sinzi neza ukuntu iryo zina barivuga. Mu Congereza ni refrigerator canke fridge. Mu ijambo rimwe ushobora gukoresha akajambo fridge canke refrigerator ni frigo. Iyo ukeneye ko ibintu vyawe bidapfa bitononekara, murabona ko ngaho indani bashizeyo amasamake, imihwi, vyinshi cane kabisa, amagi n'ibindi. Rero ushira muri frigo, niho ibintu biguma bimeze neza. Frigo mu Congereza ni fridge canke refrigerator. Tubandanye, murabona ko ngaho dufise ikindi gikoresho kigitangura. Mu Gifaransa bayita ngo ni râpe. Une râpe ni igikoresho dukoresha iyo ukeneye ufise nk'itomati ukaba ushaka kuzirapa canke kuzitegura kugira ngo uzikarange mu buryo bumeze neza. Urabanza ukazirapa, ukazicisha kuri aka kantu, kuri utu tuntu ngaha, kugira ngo zibe ntono cane, hanyuma uzikarange zimeze neza. Nivyo twita mu Gifaransa guhapa. Mu Kirundi ngo ni kurapa, ariko naryo iryo jambo ni iry'igifaransa. Mu Congereza tukita ngo ni grater ni aka gakoresho dukoresha mu kuhapa, kenshi n'itomati tugakoresha itomati, ariko karaca no kurapa n'ibindi vyinshi, si itomati gusa, biva n'ivyo ushaka kurapa. Ikaroti urashobora kugakoresha, eka n'ibindi vyinshi umuntu aba ashaka kurapa. Hanyuma iki gikoresho mwese murakizi ni inyundo. Mu Kirundi tucita inyundo. Mu Congereza tuvuga ngo hammer. Ni hammer. Hanyuma tubandanye, aha hepfo murabona aka gakoresho dufise tumanikako impuzu, akantu tukamanikako impuzu. Mu Congereza tukita hanger ni aka gakoresho tumanikako impuzu. Mwese murakabona kubera ko hariko n'amafoto y'utu tuntu, biroroshe kugira ngo uwari wese abitahure mu buryo bworoshe. No mu gusoma murabona ko biriko musi twavyanditse ni hanger ni aka gakoresho mwese mubona, kandi ndizera ko benshi mukazi kuko karagwiriye cane, no kuzimba ntikazimvye, abantu benshi baragakoresha. Hanyuma tubandanye kuri ijambo ry'imbere, turafise
fun mbega ijambo fun risigura iki? Fun ni akantu nk'abantu babi Bujumbura fun barazikoresha cyane, murakabona ngaha aka gakoresho uragacomeka muri prise maze kagatanga umuyaga. Mu gifaransa benshi bakita ngo ni eventail, hariho n'abakita ventilateur ariko ventilateur isumbaha, ventilateur isumbaha bagakoresha ijambo bakazi nka eventail, iryo jambo gakorako cyane. Ni ukuvuga iyo ukeneye akayaga wicara hafi yako maze kaguma kazunguruka kazana umuyaga. Fan. Tubandanye turafise iri jambo kenshi benshi basoma nabi, twandika iron mu gifaransa tuvuga ni iron mugabo si iron, dusoma iron. Hari abasoma ngo iron ir bakayisoma ngo nyene nkuko nyene vyanditse. Ir ntabwo tuyisoma ngaha, tuvuga ngo iron ni fer à repasser, ipasi mu kirundi bavuga ni ipasi. Iron ngira mwese muca muyumva ni ipasi iron. Hanyuma tubandanye turafise akantu twita kettle. Murabona aka gakoresho ni kamwe iyo ushatse gushusha icyayi niko ukoresha mu buryo bworoshe cyane, maze icyayi ukagishusha neza cyane utiriwe uragishusha mu isafuriya, tukita kettle. Kettle nakamubona ngaha agakoresho dushobora naho gushushamwo icyayi cyane n'amazi, ushobora gushusha amazi makeyi ushobora gukoresha mu bitandukanye, urashobora kubashusha muri aka kantu bita kettle. Hanyuma aha imbere murabona turafise urupfunguruzo mu Congereza tugwita key. Ngira birumvikana cyane. Tubandanye turaba ijambo rya nyuma kugira ngo dusozere ikigwa cuno musi. Ijambo rya nyuma ni iri mubona ngaha, murabona iki kintu mwese murakizi, tucita mu kirundi bavuga ngo ni inkorofani, ariko iryo jambo kwera umenga sigiye kirundi. Inkorofani mu Congereza tuyita ngo wheelbarrow. Murayibona mwese ngaha munsi ko ihari bayisizeho. Wheelbarrow ni inkorofani mu kirundi. Mu gifaransa bavuga ngo ni brouette ni wheelbarrow mu Congereza. Wheelbarrow. Ngira birumvikana cyane, sinzi ko hari uwo wafise ikibazo. Ufise ikibazo urashobora kukibaza, ushobora kwandika muri commentaire ukatubaza ikibazo icyo cyose wipfuza. Murakoze cyane, reka duhurire mu kigwa cy'ubutaha. Thanks a lot.